izi ni Inzamba. Jewe rero nagomba ndabwire objectif principal y'izi Inzamba no kwibutsa abantu yuko umunsi umwe Inzamba zizovuga. Iyo tuje kuvuza ibi vyuma tuba tugomba kwibutsa abantu kwimunsi umwe Inzamba zizovuga. Kandi nanje ndanezerwa yuko umunsi kanaka turimo kuja Mw'Ijuru kandi tuzosanganirwa n'Inzamba. Abamarayika bazotuvugiriza Inzamba kandi ngo tuzozunguruka n'imbere y'intebe y'Imana tuzunguruka nkibaza yuko nanye nzohava mvuza Inzamba Mw'Ijuru. Ariko naho ntoyivuza nta ngorane, abamarayika bazotuvugiriza Inzamba turimo gutaha Mw'Ijuru. Abantu bose bariko barumviriza izino Nzamba bamenye neza yuko turiko turabibutsa yuko umwanya wari wo gose Inzamba zishobora kuvuga, tugaca dutaha ubukwe bwo Mw'Ijuru. Yesu nashimwe kandi Yesu abahezagire. Ndabifurije mwese mwumva zino Nzamba kwitegurira ubukwe turimo gutaha kugira dushike mu bwami bwo Mw'Ijuru, guhabwa impera y'ivyo twakoreye. Umwami Yesu nabahezagire mwese. Nimwarangiza urugendo muzohabwa igitsibo, nimwarangiza urugendo muzohabwa igitsibo. N'umunezero, 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 n'umunezero. Nimwarangiza urugendo uzohabwa igitsibo, nimwarangiza urugendo uzohabwa igitsibo. Radio ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo